abo mubona n'umuryango uba muri quartier Mirango zone Kamenge ugizwe n'umugabo n'umufasha wiwe kuva bubakanye haraheze imyaka 11 ariko gushika ubu nta kibondo bararonka. Baramenyesha rero ingorane mu kibano no mu buzima bwa misi yose zishikira bubakanye ntibaronka ikibondo. Umuntu agiye kwibaruka ndashobora kukubwira ati naka ngo merekeze ku bitaro imbanyi ramfashe atora uwundi yibarutse. Umugore atavye mu rugo umuryango yagiye kubakamwo akenshi ntumufata neza, baca babona ko ari we yaje kubahonereza umuryango. Hari gihe uba ufise nyoko bukwe atagutegera, baramuka zawe na baramwawe batagutegera, bagashaka no kubirukana. Jewe umujana ntaye mu rugo ndavyakira kuko nta ruhara nabifisemo, ntashoje nagize cotuma je ntaronka ikibondo. Gusa turi kumwe n'abandi bagabo, urabona abagabo bateramiye ku gacupa cyane cyane tari kumwe n'abagore babo, arashobora kuvuga ati none wewe warabuze n'ahantu boca ukaronka ikibondo basi uraba hajya mugabo je ndacarindiriye. Undi afise ingorane nk'iyo n'uwo bubakanye kuva mu 2009 ni Jean Marie Vianney ntaho nkuriye aba ku interekwa zone Gihosha. Mu kibano usanga bitoroshe, nta cubahiro baguha, harabo usanga bakwinuba, uri kurarengana bakona kumenga ni wewe ufise ikibazo. AFV ni ishirahamwe rihurikiyemwo imiryango ifise ikibazo c'ubugumba rigizwe gushika ubu n'abantu barenga 150. Deogracias Muhigirwa arirongoye aramenyesha izindi ngorane abafise ubugumba canke batararonka ikibondo bamutura muri iryo shirahamwe riri muri quartier Mirango kuja 15. Hariho imiryango myinshi uco usanga abagabo utavyara kamuta gaca genda kwironderera uvyara. Hariho abadame bambwira yuko abagabo babo babataye bagaca bafata ivyo mu rugo, amatongo, inka bakagurisha, upanze bakaguma bakubaza ati mbewe uracapanze. Hariho nabakubwira bati none wewe amafaranga uyashira he ko tabana ugaburira. Hamwe umwigisha kubwira ati uza wumva bambwiye ngo none wewe woba umurezi kandi nawe tabana ufise ngo ushobore kurera abandi, woreka kumukubita inkoni nyinshi gute kandi utazi agaciro k'umwana. Nk'umwana yinjiye iwawe akihenda karira na gatoya bavuga bati baramukubise, none ujyanga arazigise ingene kibabaza. Murumva yuko ari ibintu biteye agahinda, ukaza wumva nk'umuntu ari namuye ngo no musi ni usorora, none wewe urafise abana ugaburira, none wewe amahera uhembwe uyashira. Ntibamenye yuko amafaranga twafasha amadeni tugenda kwivuza kugira ngo twiyumvire gushinga rino shira hamwe. Bagiye hamwe kugira turonka aho tuvugira hagize umuntu agira ikigongwe canke umugira neza canke leta ikamenya yuko ico kibazo ari ikintu gikomeye muri societe. Kuri izo ngorane zose zibonekeza mu bubakanye mu miryango yabo no mu kibano, ingaruka mbi zica zikurikira ntizibura. Abantu bataragira uruvyaro birashika kagwara mu mutwe mu gihe umuntu atavyakiriye, mutuma mu mutwe hari ibintu biparanangana kubona yuko atameze nk'abandi, ugasanga bamutuka ibitutsi bitandukanye bituma nawe nyene bica bimutuma rero mentalement bimutuma hungabana cyane. Ndashobora kugira nico bita isolema, kwikumira wenyene akumva yogumba kuguma wenyene atoja mu bandi kuko Imana itamuhezagije ikibondo cy'abandi babafise, akabonge asigagenda nko kumengo ni kiyengeye. Ivyo biratuma mu nyuma rero hariho iconanekara mu mutwe. Hariho abafise izo ngorane zo kutagira urwo ruvyaro bashobora gushikana aho baja kwa rojanti, hajya gutunga urutoke n'ikintu cambere kibabaza cyane, yantavyara umva ivyo biratuma wa muntu agira igikomere cyane mu mutwe. Bagasaba rero abaronse amahirwe yo kuronka ibibondo kubafata nabo nk'abavyeyi bareke kubakumira, nuko abantu botahura ko turi abantu nk'abandi. Rero bobona ko bitavuye gushaka kwiwacu kuko umuntu si warema, botahura rero mu kibano kuko nimba atamuronse no munsi ivyo arashobora kumuronka akamuvyeyi nk'aba. Ico ntamagera cyane banyene kugira ico kibazo nuko boganira. Hagikirango n'ikintu gikomeye cyane mu muryango bakavyumva yuko ico kintu bikibaho. Ikindi naco uwo muntu ntiyikumire. Hari abantu baca bikumire bonyene ubwabo atari na society bakumiriye. Ndashobora kuja kwa naka kumwibarutsa, ndashobora kuja kwa naka yageze uranza rwo gusohora nanje nkajamwo. Ikibano naco bakeneye kumwegera uwo muntu bakamwiyegereza akabona nawe ko ari umuvyeyi nk'abandi, uko ruvyaro yarubuze yarushaka. Hariho n'abandi bashobora gutora abana batavyaye kandi akabarira neza nubwo atabaye yarasogora uruvyaro, kabaho ya rwa rukundo rw'umuvyeyi. Ikindi naco no basaba yuko
boja hamwe kugira ngo baremeshanye abo nyene baba bafise ico kibazo bakaremeshanya. Leta nayo bayisaba kubashigikira mu kwivuza kuko bisaba uburyo bwinshi benshi muri bo badafise. Saba leta cane cane shikiranganje mu byo bujejwe harimwo gufatana mu nda, hakabaho sensibilisation kunyifato mbere y'ico kibazo, kuko murumva yuko abantu bagenda baratuntuye bakadufasha. Leta kugifasha abagendana ingwara zitandukanye zidakira, natwe turi abantu nk'abandi dushobora gufashwa, utanga gatererano kugira ngo abo bishoboka bikunda bivuze. Mu gihe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yazanye ubuhinga mu Burundi bufasha kuronka ikibondo ku miryango byari byaranze ko baronka ikibondo, bamusaba ubufasha mu buryo ubwo buhinga busaba. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ndamushimira ku kuntu yatwegereje ivuriro kugira afashe abafise ivyo bibazo by'ubugumba, ariko ndamutera kamo ko yomenya yuko hariho imiryango ibikeneye ariko idafise uburyo. Aha muri association benshi baravyifuza ariko ubwo buryo. Urongoye ishiramwe AFV y'abafise ingorane yo kubura ikibondo arahanura ariko bagenzi we basanga iyo ngorane kutirukira kuri barumenyi n'abapfumu barondera ikibondo, kudaheba abafasha babo baja kurondera ikibondo hanze y'urugo kubera iyo ngorane, bagumenya abo nabafatanye mu nda bahangane n'ico kibazo, ahubwo bame bizeye Imana kanatsinda Havyarimana.